Hamwe tuvuze enjoy kitchen ni Icongereza. Ni naho hava intumbero yo gutanga certificate mu rurimi rw'Icongereza. Kandi ururimi rw'Icongereza nuko ivyo dukoresha byinshi usanga biri mu rurimi rw'Icongereza. Ariko kwigisha mu ndimi zose. Kuko twigisha abatandukanye, abavuga Igifaransa, abavuga Icongereza, abavuga Ikirundi. Turagerageza rero kubasigurira bose. Naho tuvuga amavuga mwamwe usanga menshi ari mu rurimi rw'Igifaransa n'Icongereza, ariko turagerageza abantu bose bakabitahura. Kurera cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, aho iryo shirahamwe ryatanguye rikora mu buryo butemewe, aho dusanga ibyo gufashanya, aho umuntu afise akagato tukakamukorera, aho umuntu ashaka kwiga guteka iki canke kiriya, tukamufashamo tukamwigisha. Ariko turaraba nk'ugwaruka ngende gute no dukora mu buryo wapi tuja hamwe turavuga ati reka tushigishira hamwe dukore twiteze imbere hama duteze imbere n'igihugu. Niko rero vukishiramo enjoy kitchen byavutse 2023. Uno munsi enjoy kitchen ryatanguye rifise abanyeshuri barenga gato 115, ariko uno munsi twatashoboye kuronka impamyabushobozi y'abanyeshuri 79. Abo akaba aribo bashoboye kurangiza inyigisho neza bagatora n'ikibazo cyabafashije kuronka iyo mpamyabushobozi. Amashirahamwe enjoy kitchen isanzwe rikorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura, icicaro caryo gikuru kiri mu Bwiza rya gatatu numero 21. Mugabo dusanzwe dukorera mu ntara zitatu, intara ya Bujumbura yiturimo hamwe na Gitega na Ngozi. Naho nyene vuba Gitega na Ngozi turaja gutanga ama certificate kuko naho dusanzwe twakorera izi nyigisho nyene. Mirere leta kukigoro idasiba kwerekana cyane cyane twebwe ugwaruka ukuntu bandanya idushigikira mu buryo butandukanye. Hama nkishiramo enjoy kitchen murano ihumikiyemo abantu bose, harimo abahungu, harimo n'abakobwa, kandi mwabonye mo twahaye impamyabushobozi ko bose barimo, izina byose biraserukiwe, harimo n'abamama bakuze, harimo n'abana bakiri bato. Twebwe rero nk'icyo twifuza nk'ishiramwe nka enjoy kitchen bwa mbere nuko ishiramwe enjoy kitchen ribanza rigashimisha neza, bikana menyekanisha neza, abantu bagatahura neza icyo ari cyo umwuga wo guteka. Kuko uyu mwuga wo guteka beshi ntibawumva neza, bibaza ngo bateka babonye n'abayayi, ariko ntibamenye yuko ibinyene dufungura nivyo bidukiza, nivyo bituvura, nivyo bitugira abantu, bikaduha inguvu, bikaduha gukora neza ibindi bintu tuba dushinzwe ya misi yose. Ico kintu rero cyo tuma duhamagurira abarundi n'abarundi kazi gutahura yuko gufungura neza ari mu bituma abantu bagira amagara meza. Ico rero twabona tumaze gishika abantu bose tukumva baragitahura, n'uyu mwuga bazowuhurumbira ari benshi. Kuko dutangura byari bigoye cyane kubabwira ngo bige guteka, bose bakubwira ko bateka, ariko no munsi abaje barabona itandukanye b'ivyo bateka muhira n'ivyo bateka n'ubu. Kuko bese baraja ahantu bagakomanda nk'inkoko bakayirya yumva iryoshe, ariko ntibamenye yuko muri bo bashobora kuba bari ikintu gishobora kuba kubagirira nabi ku magara yabo. Twebwe nkishira mu enjoy kitchen twigisha rero cyane gufungura neza, gutegura ifungurwa neza, ariko nutritionnel nukuba bikomba birekejwe n'ifunguro ibereye. Akavuga ati ibifungurwa ndiye bimeze neza ku magara yanje fise. Twebwe rero nk'ikindi naco twifuza muri kazoza kugurura ico no kwita restaurant diététique. Nuvugiye restaurant diététique ni restaurant ifunguramo abantu bose bivanye n'amagara ufise. Uno munsi hari abantu benshi bafise ingwara zitandukanye, bateriwe kuriwe kurya ibi na biriya, ku rugero rw'umunyu runuru, ku mavuta urugero runuru. Cyo cyakugura rero restaurant izofasha abo bantu uwari wese kukigera ariko kugira ngo ashobore gufungura neza. Ico niyo ndito yacu twifuza, kina turifuza kuzogurura ishure banabwira bino bya formation mugati akaba ari ishure ryigisha ivyo bintu. Akabavuga ati jewe ndi muri domaine ya boulangerie, ndi muri domaine y'inyama, ndi muri domaine y'inini, tugura ishure kugira bishobora kwakira benshi bashoboka kandi tukabafasha neza.